iki ni kiganiro bamaso ntagire ugutwara igitsibo cawe jewe ndakibashikiriza nitwa Abeli Mbonimpa. Bene data, tugiye gusenga Imana muri kano kanya, tugiye guhamagara Imana. Uno munsi n'umunsi w'imitwaro, n'umunsi wo gusengera imitwaro itandukanye. Wewe ufise umutwaro ukomeye ukuremereye, wakugeramiye, wakubujije kugira ngo wumve ko genda uremurutse muri kano kanya, nagira ngo ngutere intege, ndagira ngo ngubwire ngo Yesu arakiza, Yesu n'umuganga, Yesu n'ubuhungiro. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ukuboko kwiwe ni kubaye kugufi ngo kunanirwe gukiza. Mu gitabo cyavugishwa n'Imana Yesaya gihimba ca 59 umurongo wa mbere n'uwa kabiri, ijambo ry'Imana yatubwira ngo ukuboko kuhoraho ntikubaye kugufi ngo kunanirwe gukiza, n'ugutwi kwiwe ntikwapfuye ngo kunanirwe kumva, ariko ibigabitanyo vyanyu nivyo vyabatandukanije n'Imana yanyu, kandi ivyaha vyanyu nivyo vyabakingiriye mu nyonga hayo, bituma yanka no kumva. Mwene data, Imana yacu yamana ntargiteza ibiganza, Imana yacu yamiteze amaboko, Imana yacu yamiteze ugutwi kugira ngo yumve aho umwana wayo agiye gutaka, agiye gutabaza. Rero mwene data, muri uko gusenga ndagira ngo ngusabe kugira ngo witature, maze uce bugufi, wihanagure ku imyanda yose, hanyuma uzane imitwaro yawe yose. Tugiye gusenga Imana muri kano kanya. Turaza gusaba kwezwa, turaza gusaba koga mu maraso ya Yesu Kristo. Wewe waruhijwe n'imitwaro itandukanye, wewe waruhijwe n'icaha c'ubusambanyi, uno munsi ijwi ry'Imana riragushitse kugira ngo wongere kwitatura n'ico caha. Waba uri umugabo, waba uri umukenyezi, waba uri umukobwa, canke waba uri umusore, muri kano kanya uno munsi ndagira ngo tuturire icaha, umudayimoni w'ubusambanyi atongoke mu izina rya Yesu Kristo. Birakwiye kuko iki caha kiriko kirarimbura benshi. Abantu bamaze kuba nka Sodomu na Gomora, isi maze kumera nk'isodomu ni Gomora. Reka rero duhaguruke dusenge, tuje ku mavi dusenge kugira ngo iki caha gitembanwe n'umuvo, kuko umuntu yatwawe n'ubusambanyi ntaba kimerewe neza, arahukana ntiyubaka ngo rugume, byama birahinduka. Ndagira ngo iki caha tukizane ku gicando kitongore mu izina rya Yesu Kristo. Nuko rero wewe watsinze, wanesheje caha, ndagira ngo ushirijwe hejuru umfashe muri iri sengesho tugiye gusenga. Wewe wumva yuko witandukanije, sengera bene data, kuko hari abantu benshi bariko barabohwa n'iki caha, hari abantu benshi bagiye kubohoka muri iri sengesho. Muri iyi mitwaro turaza gusengera kandi abarwaye. Wewe urwaye, wewe ufise imitwaro ikuruhije, ufise ubugwayi, wagwaye ingwara zitandukanye, ingwara z'abadayimoni, ingwara zidakira, ingwara zananiranye ku baganga, muri kano kanya ndaguteye umwete kugira ngo ugire kwizera mu izina rya Yesu. Yesu arakuvura, Yesu aragukiza. Kandi nanone turaza gusengera abakeneye inkomezi, ubushobozi bwa Mpwemu Yera, twifashishije Zaburi ya 91. Turaza gusenga, dusengera abantu bakeneye inkomezi, bakeneye kwezwa, bakeneye guhabwa ubushobozi, bakeneye guhabwa protection, kuko turabona hari benshi bafise ubwoba ni bwinshi muri ibi bihe. Isi igiramiwe n'ibibazo bikomeye by'ingwara z'akaranda, z'ingwara z'ivyaduka. Abantu benshi bafise ubwoba, baribaza mbega bazokwicancisha. Abantu benshi bariko baribaza bazohungira hehe, abantu benshi bariko baribaza bazoja he, bazomera gute. Ariko ndagira ngo tuze gusenga twifashishije Zaburi ya 91. Rero imbere ya byose reka tubanze dusengere imitwaro itandukanye. Ufata umwanya mwiza, uja ahantu hiherereye, hanyuma ugende uciye bugufi imbere z'Imana, tujye gusengera hamwe. Uwera Mana yacu, Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, ndongeye gushima Mwami, ndongeye gutazira gose ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Uri Imana isumba byose, uri Imana igororoka, uri uwera nyakubahwa. Ndagushimiye, ndasabye ngo amaraso yawe atweze adutunganye. Mwami wanje, ndasaba kugira ngo umubiri n'umutima wanje bibe ibimazi byera bishimwa. Mwami w'icubahiro, ndongeye gusenga, nsabira ubugingo bwanje, nsabira ubugingo bwa mwene data. Ndasengeye umukenyezi Mwami yaruhijwe, yatwawe n'iki caha c'ubusambanyi, kikamuragiza, kikamurabuza. Uyu mudayimoni yamuteje gusambana, mu izina rya Yesu ndasabye kugira ngo wongere guturira no gutongora uyu mwuka mubi. Mwami w'icubahiro, ndasengeye umushinga ntahe Data buja wera, yamana ntaryo, agendana n'ivyipfuzo mu mutima, ivyipfuzo yo kunda abagore, ivyipfuzo yo kwipfuza abakobwa. Mwami ndasabye kugira ngo uyu mudayimoni w'ubusambanyi atsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Mwami ndasengeye umusore Mwami w'icubahiro, guhera iyi myaka yose yamaze, ndasabye Mwami kugira ngo umugirire neza, wongere kumubohora, umukure muri iki
icaha c'ubusambanyi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, maze ahinduka bicaremwe gisha. Mwami nsabiye umwigeme kugira ngo umwigeme mwami abe umwigeme data asenga yitandukanije kandi yumva yuko yakijijwe by'ukuri ariko araja mu ijuru. Uyu mudayimoni w'ubusambanyi ndamutsindishije, ndamwirukanishije mu izina rya Yesu uhereye none, maze mwami abayicaremwe gisha. Urakoze mwami w'icubahiro, ndagushimiye izina ryawe niryubahwe. Ndakweretse abagwaye, ndakweretse abagabo bafise ubugwayi, ndakweretse abakenyezi bafise ubugwayi, ndakweretse mwami ingwara zidakira, ndakweretse ingwara za diabete, ndakweretse ingwara z'igisukari. Uyu muntu agwaye igisukari yongere gukira mu izina rya Yesu. Uyu muntu agwaye intandara yongere gukira mu izina rya Yesu Kristo twitangiye ku musaraba wera wo mu ijuru, Mana isumba byose. Uyu muntu agwaye ingwara y'umutima yongere gukira mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndasengera abagwaye ingwara zo mu mutwe, izi ngwara zo mu mutwe zafasha abantu benshi. Mwami turabona umukenyezi afise ingwara y'ubugwayi bwo mu mutwe, maze mwami kandi afise ibibondo, arakeneye mwami Yesu gutunganiriza urugo, ubuzima bw'urugo, arakeneye gutunga urugo, arakeneye gukira. Mwami umukize ijya ngwara yo mu mutwe mu izina rya Yesu, umukize ingwara z'abadayimoni z'imyuka mibi, bisendwe bitsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Hari benshi bageze ku mfiro, hari benshi bagwaye barembye, ndasavye ngo bazure, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo ikangure wowe usinziriye, uzuke uve mu bapfuye, Kristo arakumurikira. Uruwera Mana uragororotse, Mana nushimwe mwami nuhabwa icubahiro. Ndatanze amashimwe, ndagushimiye nyakubahwa. Urakoze ku bantu bariko barakira, urakoze ku bantu bagiye gukira, abarembye, abananiwe, abarushe, abaremerewe, abagize ibibazo bitandukanye, bose ndabazanye imbere zawe mwami wacu Yesu Kristo, ubagirire neza. Uruwera Mana yacu nuhabwa icubahiro. Ndasengeye ishengero ryawe, ndasengeye abakozi bawe, ndasengeye abana bawe abakeneye mwami guhabwa inkomezi, ubongera inkomezi. Ijambo ryawe riratubwira muri Zaburi ya 91 yuko uba mu bwigoboka bw'isumba vyose azokwama ari mu gitutu c'ishobora vyose. Ndabwira uhoraho nti uri ubuhungiro bwanje n'igihome kinkingira, Imana yanje nizigira, kuko ari izogukiza umutego w'umutezi n'ikiza gihonya. Wera wo mu ijuru niwe uzodukiza ikiza gihonya. Warasezeranye, ndagushima mwami yuko wasezeranye ko umuntu wese azokwihisha munsi y'amababa yawe yuko uzamukingira. Ndagushima ko ari ukingira mwami. Ndasengeye umuntu wese amaze kwezwa no kwitunganya kugira ngo mwami yumve yuko ahagaze mu bushobozi bwawe, yumve yuko agiye gutsindanishirizwa. Mwami w'icubahiro urakoze. Ntuzotinyishwa n'igiteye ubwoba mu ijoro, canke n'umwami urashwe ku murango, canke n'ikiza kigendagendera mu mwiza, canke n'agatikizo kayogeza mu mashoka. Abantu 1000 bazohindikirana iruhande yawe, n'ibihumbi 10 iburyo bwawe, ariko ntibizogushikako. Ndagushima mwami yuko irari sezerano, ndagushima ko ari wowe nsinzi, ndagushima ko ari wowe rutare. Mwami ndagusabye kugira ngo tubere umurinzi, ubere umurinzi ishengero ryawe mwami Yesu Kristo, abari wowe tubera urukingo mu izina rya Yesu. Ndasabye amaraso ya Yesu Kristo atubere urukingo, izina rya Yesu Kristo itubere urukingo. Ndasabye Yesu Kristo ubane natwe, udehe kuramiriza, kuko turi mu rugendo twerekeza Siyoni. Mwami ndasabye kugira ngo tubere byose na hose. Uruwera kandi uri Imana isumba byose, nuhabwe icubahiro Mana. Nta kibi kizogira ico kikugira, kandi nta cago kizokwegera ihema ryawe, kuko azokuragiza abamarayika biwe ngo bakuzigame mu nzira zawe zose, bazokuramira mu maboko yabo. Haleluya. Ndagushima isezerano abera bawe yuko basezeraniye protection. Turasaba kugendana natwe muri ibi bihe bikomeye, nkuko mwami wagendana n'Abisirayeli muri rugendo. Mwami kumutaga wababera igitutu, maze mwijoro ukababera inkingi y'igicu, inkingi y'umuriro ibaboneshereza aho baca hose. Mwami natwe turi mu rugendo, abakristo mwami bari nko mu bugaragwa, turiko turagenda. Ndasaba mwami ngo tugende mu bushobozi bwawe, tugende mu nkomezi zawe, tugende mu bubasha bwawe. Kandi mwami turasaba kwijanira nawe kugira ngo ubwawe zabari utuyobora, abari utugendesha amahoro mu gihe hazoba hari ibibazo bikomeye. Turagusabye nyakubahwa, wemere kugendana natwe ibihe byose, ijoro n'umutaga. Kagatikizo katikiza ku mashoka, katikiza mu ijoro ntibizoshobora kudushikako, kuko twizeye uwatubambiwe n'uwadupfiriye ku musaraba Yesu Kristo Munyanazareti ari kumwe natwe. Nuhabwe icubahiro Imana. Uragorotse nyakubahwa, kuko yankunze akaramata, nico gituma nzomukiza, nzomushira hejuru
kuko yamenye izina ryanje azonyambaza nanje ndamwitabe nzobana nawe mu marushwa ndamukize muhe icubahiro nzomuhaza kuramba kandi nzomwereka agakiza kanje. Haleluya. Ndagushima mwami kubwira isezerano wadusezeraniye. Ndagushima mwami yuko bakwizera biteguye kuragwa ubugingo budashira. Ndagushima mwami yuko bakwiteze yuko batazoterwa n'isoni. Ndagushima mwami yuko abakristo batagiye kumaramara batagiye kumaramazwa. Ndagushima mwami yuko databuja ukwizera wese agiye kubona uburuhukiro. Ndasaba ubuhungiro muri wewe, ndasaba kuzigamwa no kurindwa. Ndasengeye mwene data wese, ndasengeye umusavyi wawe, ndasengeye umukenyezi, ndasengeye umugabo, ndasengeye umukozi wawe, abasore n'inkumi, ndasengeye ugwaruka muri kino gihe barakeneye mwami Yesu Kristo guhabwa inkomezi, barakeneye guhabwa ububasha, barakeneye gukizwa neza, barakeneye kwihisha muri Yesu. Mwami Yesu turasavye mwemu wawe yera akumane natwe ijoro n'umutaga, aduhe kuguma muri wewe, maze mwami twihishe munsi y'amababa yawe mw'izina rya Yesu Kristo wera Munyanazareti Imana isumba byose. Uruwera Mana turasabye bwa bushobozi n'ububasha buva kuri wewe mwami, abari utsindanishiza abasabye wawe n'ishengero ryawe. Uruwera Mana uragororotse gitandara kizima, data nuhabwa icubahiro. Turasengeye imisore yiteguye kubaka, ubaye kugira ubukwe bwiza. Turasengeye mwami abiteguye kuja muri fiance bariko barondera uwo babana, babikore neza mw'izina rya Yesu Kristo. Turasengeye ugwaruka guno munsi bariko barazungazungishwa n'imipfunda batazi iyo baja niyo bava, ariko ivyo byose mwami ndagusavye kugira ngo uhugwaruka kuba maso no kwirinda ikibayovya n'ikibateshaguza. Mwami w'icubahiro data wa twese Mana isumba byose, ndasengeye mwami abatwawe n'ibigirwamana bagisenga ibigirwamana, bakigendera ku biheko, bakigendera ku bintazi. Ndasavye mwami kugira ngo bakize. Ndasengeye abanyoye isumu, abari ishano bongere gukira mw'izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye babandi bagitinya barozi, mwami ubabwire ubereke ko mwami Yesu Kristo ko kwizera agutsinda barozi, gutsinda bicanyi, gutsinda abagizi ba nabi. Uburozi bwaratsinzwe mu izina rya Yesu, abatanga isumu baratsinzwe mu izina rya Yesu. Jambo ry'Imana riravuga ngo nta kibi kizogira ico kugira na gatoya. Mbere mwami w'icubahiro biraboneka yuko ushatse kugira nabi umwana wawe yuko abakoze mu mbone y'ijisho ryawe. Mwami ndagushima mwami kubw'ivyo byose. Turasengeye abantu bose abafise ubwoba, mwami ndasengeye ababuze ababo, ubabwire yuko abizera tuzohurira mu ijuru. Ndasengeye mwami abafise ingorane zitandukanye, uruwera Mana uragororotse. Ndasengeye abafise imitwaro mu ngo, abafise ingo ziriko ziragira ibibazo, abariko barahutagizwa, bariko baragira ibibazo mu ngo, ubahe kuzigamwa, ubahe kurindwa, bagira ingo zubatse Kristo, bongere guhanurana, bongere gusaba imbabazi no guharirana mw'izina rya Yesu Kristo. Abakeneye kubona ubwiza bwawe baburonye mwami, ndasengeye abantu, hari benshi bakeneye kubona ikibondo, hari benshi bakeneye kubona uruvyaro, hari benshi bakeneye mwami kubona imigisha, inzuzi z'amazi zitemba mu ngo zabo mw'izina rya Yesu Kristo. Atwitangiye ku musaraba, urakoze mwami Yesu Kristo. Muri kuna gusenga ndifatanije n'uwo wese mwami yibana ari mu nzu, ari silibateri, akeneye kuronka uwo babana mwami, ndamusabiye kugira ngo yongere kuronka umugisha mw'izina rya Yesu. Kandi mwami ndasabye mwemu wawe yera yongere kuyaga nawe no kuvugana nawe, maze yongere kumva ijwi ry'Imana riva mu ijuru ririkorera imuyagisha nimubwira ivy'ubwami bw'Imana. Uruwera Mana uragororotse mwami ndagushima. Mwami ndasenga abiteguye kuraga ubwami bwo mu ijuru, ubahe kuvugutirwa no kunaguka no kwezwa, maze mwami wongere kwezwa kuko utejurwa atazoraba umwami atazoraba Imana. Ndagushima mwami. Ndasenga abafise imitima ihagaze kugira ngo bahe gusubiza umutima mu nda mw'izina rya Yesu, ubahe kurema kuko ico kiyoko kirabaca ivutu n'abadayimoni n'impwemu mbi n'imiyaga mibi, ariko turabituntumuje mw'izina ry'uwatwitangiye Yesu Kristo wa Munyanazareti. Ndagushima Yesu kuko izina ryawe ari izina rihambaye. Yesu ni wewe mukiza w'isi, kandi waje kukiza no kubohora no kugarura icari carazimiye. Mwami ndagushima, uri wera kandi uragororotse gitandara, uri Imana isumba byose. Mwami turasengeye abari mu bihugu bigeramiwe n'iki kiza, abantu bafise ibibazo bikomeye. Mwami turasengeye abafise imitwaro bibaza bati mbega ejo biragenda gute, abafise ubwoba bati mbega uyu mwaka biragenda gute. Mwami uberekeye ko muri wewe byose ariho bironkeka, ku musozi w'Imana niho bironkeka. Mwami ndasavye kugira ngo abataragira inkomezi zo
kwisonzesha, ubahe noneho kwinjira mu bushobozi kugira ngo batangure kwisonzesha, bisonzeshereze ubwami bw'Imana, bisonzeshereze kurondera inzira y'agakiza by'ukuri. Mwami ndasabye bajya batarabohoka ubahe kubohoka mu izina rya Yesu. Mwami ndasengeye mwene data atarumva guharira, umuhe guharira mwene se mu izina rya Yesu. Hari benshi bafise imitima ikomantaye, ndasabye ngo imitima yabo yorohe nk'inyama. Mwami w'icubahiro, umugore yongere guharira umugabo wiwe, umugabo yongere guharira umukenyezi wiwe. Mwami w'icubahiro, abana bongere kubaha abavyeyi mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye mwami ingo kugira ngo mu muryango hongere kuboneka mwami inyigisho zituma abana bongera kubaha ijambo ry'Imana. Wera wo mwijuru ndagushima, uri Imana isumba byose nyakubahwa. Urakoze mwami databuja. Turasengeye abari mu bitaro, turasengeye abari kwa muganga bageze ahantu hakomeye. Mwami wacu biboneka ko n'abaganga batanguye kubahebuza, ariko ndasabye kugira ngo kubwo kwizera bakire mu izina rya Yesu Kristo. Wongere kubaha imbaraga, wongere kubaha kwizera, wongere kubaha umunaguro mu izina rya Yesu Kristo. Wera uri Imana uragororotse data, ntuhabwe icubahiro. Turasengeye abafise imitwaro, abafise ibigeragezo, abafise ibitsitaza biriko birababuragiza, biriko biratuma batukwizera. Mwami w'icubahiro, ndasabye ngo bongere inkomezi mu izina rya Yesu Kristo, bongere kumva n'ubushobozi bwawe uriko burabazako. Ijambo ry'Imana riravuga ngo muzahabwa ubushobozi mwe muyeraniye abazako, muzabe ibyabona byo kunshingira intahe. Mwami ndasabye kugira ngo bongere guhagarara bashikame kandi bakomere, ntibanyiganyige, ahubwo mwami bakomeze kurangamiza no kwerekeza amaso mu ijuru, kuko mwami ariho twiteze umukiza kazova, niwe mwami wacu Yesu Kristo. Urakoze mwami. Ndasengeye abantu bakeneye ubushobozi bwo gukorera. Hari benshi bakeneye guhabwa ingabire zo kuvugishwa n'Imana, zo gukora ibikorwa byo kuvuga ubutumwa. Abandi barakeneye kugira ngo mwami bahabwe inkomezi zo gushingira intahe. Muri kino gihe harakeneye abashobora kubera ibyabona, bashobora kubera abashinga ntahe, abagabo bo guhamya, abagabo bo kwemanga no kwemeza, kugira ngo bakorere Imana, bavuga ubutumwa, babwira abantu by'inzira y'agakiza. Mwami ndasabye abantu benshi gukizwa neza. Mwami ndasengeye mwami uyu mukenyezi yajuragiritse kuva kera, muri kano kanya yongere kumva yuko noneho agiye kumaramaza gukorera Yesu bivuye ku mutima. Mwami uw'icubahiro, ndasengeye mwami uyu mukenyezi mwami byananiranye ko yubaka Kristo. Ndasabye mwami kugira ngo umubere igisubizo. Yesu ni inyishu, umubere inyishu mu buzima bwiwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushima Mana, uri wera kandi uragororotse. Genda gendera ingo mu mihana, ahantu henshi barakeneye kubona ubwiza bwawe. Ndasengeye mwami aho usanga imiryango abana baratanye n'abavyeyi, ugasanga abavyeyi bari ukwabo, abana bari ukwabo n'abavyeyi bari ukwabo, ugasanga umuvyeyi umwana ntagikominikana ntakivugana n'abavyeyi biwe. Mwami ndasabye kugira ngo noneho mwami ivyo byose mwami bibisikana ibambasi biveho mu izina rya Yesu Kristo. Twitangiye ku musaraba. Uri wera Mana uragororotse, uri Imana isumba byose, ntuhabwe icubahiro. Ndagushimiye Yesu, urakoze ko ari ukiza. Mwami wazuye Lazaro, abantu benshi bagiye kuzuka, bave mu bapfuye, bave mu rupfu, bikangure abantu benshi basinziriye, bongere kumva ijwi ry'Imana riduhamagara rivuga ngo ikangure usinziriye. Nuko nyakubahwa wongere databuja wera gukangura benshi basinziriye, benshi babe maso, benshi bakomeze ibisigaye bigira bipfe. Mwami w'icubahiro, ubahe kwitegurira gusanganira no kuzabona ubwami bw'Imana. Ndagusabye twese kugira ngo mwami w'icubahiro dukomereze muri iyo nzira, maze twese tuze tugusanganira aho uzozira. Uri wera kandi uragororotse mwami. Turasengeye groupe b'amaso mwami w'icubahiro kugira ngo babe maso, ntihagire uzobatwara igitsibo cabo. Mwami turasengeye abantu bose, abanywanyi bose n'abakristo bose, abantu bose amashengero atandukanye, abatwawe n'umurwanizi baveyo, baveyo mu izina rya Yesu. Bose bahe guhitamo kugira ngo bikorere umusaraba. Mwami w'icubahiro, harakeneye abagushingira intahe nka Shadraka na Meshake na Abedunego. Mwami ndagusabye kugira ngo abakeneye ubushobozi basohoke bave muri Babuloni mu izina rya Yesu. Ubahe gusohokayo, ubahe kuvayo, maze bagushingira intahe, bagukorere, bagusenge, bagutazire. Uri wera Mana uragororotse Mana, urakoze mwami w'icubahiro. Nuko imitwaro yose nico tutabashije gusengera mwami ugiduhera ubuntu nyakubahwa. Uri Imana isumba byose Mana, izina ryawe rihabwa icubahiro mu izina ry'uwatwitangiye Yesu Kristo umwami wacu, amen. Bene data, wewe wamaze kumva yuko
hari ico umaze kugirirwa ku buntu ukaba umaze kubona ikiganza c'Imana mu bugingo bwawe, uturungikire ijambo ryo gushingira intahe Yesu no gushima Imana ikugirire neza. Mu vyahishuro Yohana igihimba ca 11 twarabonye yuko abashingira intahe Yesu Kristo bazohagarara bagashikama bakamukorera, kandi Yesu yavuze ngo ngutazonyaturira imbere y'abantu nanje nzogira isoni zo kumwaturira imbere ya Data. Wewe ufise igishinga ntahe ntucicarane, kuko gifasha benshi kandi bizotuma benshi banaguka ndetse nabo bongerwe inkomezi. Rero abafise ibishinga ntahe mwese mubizane kugira ngo tubishikirize tubitange, bituma abantu benshi bongerwa ukwizera. Rero ivyo bishinga ntahe mubicishe kuri telefone ya WhatsApp kuri 819 ubusa ubusa indwi indwi, 819 ubusa ubusa indwi indwi. Yesu abahezagire.